abo bantu batobera umutekano mubakuremwo kubica. Urumva bwa mbere hoho imvugo nk'iyo ni imvugo ngira ngo umuntu adashobora kumva muri iki kinjana ca 21 ko iyo bishobora kuvugwa n'umuntu yitwa Karongoye abandi, kubera ko haranditse ingene umuntu yagize ikosa ahanwa. Igihe bafatwa bariko baragwana ntibaca babiri, barabafata bakabapfunga bakabacira imanza, kuko harya ubusho bwa Bujumbura n'ahandi harimwo abantu bafatanye ibigwanisho. Iyo muntu rero iyumvira uko ari hejuru y'abandi niho biterera amakenga. Ica kabiri nuko burya haranditse kugihano cyo gupfa carakuweho, nta muntu ashobora kwica uyundi kumva izo arizo zose. Iyi ngendo rero yihaye umukuru wa CNDD-FDD muribuka ibyo yavuze kuri kaburimbo, kandi kaburimbo andura karapfa. Ivyo byose ni ibintu bija ku rutonde byagirizwa uyu muntu. Ndagenda mubwire yuko ata muntu numwe mu gihugu cy'u Burundi afise uruhusha rwo kwica uyundi kumva izo arizo zose. Ari umutekano, uwo mutekano nubwo umuntu yoza muhira baravuga bati umuntu yaje kukurondera guhunganya umutekano wanje, barafise ibyo baraba kugira ngo bamucire urubanza n'ingene bagucira urubanza nawe igihe wamwishe nk'akarorero. Bararaba aho wamurashe cyane aho wamucumise, ibyo barabiraba. Naco gituma rero nagira nsabe ahubwo ubucamanza n'ahatabu hari nko kumuguru iyo bakunda kubivuga, iyo dossier bayikurikiranire hagufi, kuko umuntu yubaka kuvugira hejuru kumugaragaro ati akabone kuhungabanya umutekano muramwica. Jewe ndibaza yuko uko ari ukurenga akarimbi. Ica gatatu twagira tumubwire yuko wigisha ubwicanyi ukaba udashaka demokrasi, nta terambere rishoboka mu gihugu. Ibiro byose bisigura ibitubona mu gihugu.